mwebwe mudukurikirana, izi ngingo ishiramwe abagabo mu gahinda bariko barasaba mubona koko zizohava zikunda? Ishirahamwe abagabo mu gahinda riherutse kwandikira umukuru wa sentare Ntahinyuzwa urwandiko rwuguruye rumusaba guhagarika ingingo yo gutekerera umugore yahukanye. Ibi rero ngo biri kuba mu gihe ahatari hake usanga abakenyezi batari bake bahitamo gusambura ingo zabo mu mvo zo kugabura amatungo y'abagabo baba baravyaranye. Mwishirahamwe abagabo mu gahinda bavuga kandi ko ahatari hake basanze abagabo bahohoterwa mu kwakwa ububasha ku matungo yabo bwite canke ayo baronderanye n'imiryango yabo. Ikindi ngo cibonekeza nuko abakenyezi benshi usanga bariko barasaba zagatanya ataco zifatiyeko atari kubiba ugwanko kubana babakura kuri base bakanababateranyako. Ngo biramaze kugaragara ko imanza nyinshi ziri mu masentare usanga ari zisaba kwahukana, kandi ngo basanze ikiza ubwa mbere ari gusaba amatungo ngo kandi bigakogwa n'abagore, kuko bose atanumwe asaba avuga ko bo mubohora ngo yigire, ahubwo ngo baba bashaka ko umugabo akugwa mu matungo yiwe bakayasigaramwo. Ivyo rero ngo bigatuma umugabo aca atangura guturatura. Aha rero abana ngo babaye ingwati yo gushikira amatungo vyoroshe mu kubagwanira, umwe wese agakwegera iwe, kandi ngo atari ukubakunda habe namba, ahubwo ari ugushaka kwikwegerako imigabane yabo. Babandanya muri no rwandiko rwuguruye bavuga ko mbere hari aho usanga umugabo akorera leta afata urugendo runini cyane ngo ariko hagera guhemba hagatonda ubutakoze, aho mbere usanga ngo abagore bata ingo bagaca bigamba ngo nzobaho mu mushahara w'umugabo biciye mu kumupangira, aho mbere benshi usanga ngo banasaba n'ivyo gufungura mu gihe ataco baba basanzwe bariko barinjiza. Ivyo rero bikaba ngo basanze ari inzira zituma ingo nyinshi ziguma zisambuka ku murindi munini. Muri runo rwandiko nyene bandikiye umukuru wa sentare Ntahinyuzwa babandanya bavuga ko mu Burundi umugabo adafise uruhusha rwo kwikora kutwe yabiriye akuya adahawe uruhusha n'umugore ngo amusinyire naho yoba aragatongo yasigiwe nase canke ikindi kintu yiguriye ubwiwe. Ibi rero biba ngo mu gihe itongo umugore yatoranye iwabo iyashatse kurigurisha bitigera bisaba ko umugabo aza kumusinyira, kandi naryo ngo baba barisangiye. Ishirahamwe abagabo mu gahinda rero kubwizo ngorane badondaguye ngo kugira bashikire ikibano gitekanye kandi ngo giteye imbere kandi kizira ihohoterwa, basaba sentare Ntahinyuzwa ibi bikurikira: gukuraho ingingo zose zituma umugore yahukanye agira ico atekererwa mu ntumbero yo guhagarika umurengera w'amamanza yo kwahukana, kuko ngo bisigaye ari urudandazwa rukogwa ku bagabo. Guhagarika gutanga ibirezo mbaze abana bagatogwa n'ushobora kubarera mu ntumbero yo guhagarika ubusoma bukogwa ku bagabo hitwaje abana. Guhagarika ububasha buhabwa umugore bwo gukoza ico ashaka amatungo y'umuryango mu ntumbero yo gukinga guhemukira abana, kuko bakomoka ku bavyeyi babiri bategeza kubatorana ko bose uko ari babiri. Gushiraho ingingo zose zishoboka zihagarika ubuguzi bwose bw'amatongo akomoka iwabo w'umugore umugabo atabizi, kuko navyo biba bigize amatungo y'umuryango, kandi umugabo akayagirako uburenganzira nkuko umugore afise uburenganzira ku matungo akomoka ku muryango w'umugabo. Gushiraho ikiringo ntarengwa umugore ataye urugo amara kugira bihe uburenganzira umugabo bwo kuzana uwundi amufasha gutunganya urugo, kuko abagore benshi bata urugo bakaja kubaka ahandi vyabayobera ngo bagaca bagaruka biruka guhungabanya urugo bari bataye. Aho rero ni mu ntumbero yuko umugabo nawe yoroherwa, kuko abagore bagiye ngo baca banga no kugaruka gusinyurira umugabo bitwaje kuzohava bagaruka. Mwebwe mudukurikirana, izi ngingo ishiramwe abagabo mu gahinda bariko barasaba mubona koko zizohava zikunda? Mbega hoho ziramutse zikunze hari ico zizofasha mu kibano? Ziramutse naho zidakunze wumva ho cakogwa iki?